Bakunzi b'iteleviziyo yacu ku Muhora TV, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe, mugubwe neza, turabakiriye kuri ino televiziyo yacu. Hama jewe ndabashikiriza kino kiganiro, nitwa Hicintuka Sylvane, nkaba nabazaniye umutumire wacu, reka tumwakire kugira ngo abibwire. Murakoze. Karibu umutumire wacu, twibwire muri bande, mukora iki, utwibwire nyene nk'uko wumva urongowe. Ikaze. Jewe nitwa Mabuye Pascal, mba mu Bubiligi, ahantu bita Kofontaine. Hanyuma mfise umufasha n'umwana yiga muri iyi minsi. Yego, nibaza ko mu minsi nzokora ndiko ndabiheraheza. Urakoze cane, kaze kuri Umuhora TV, turakwakiriye, ugubwe neza, utuganirize. Nagira ndakubaze, uratubwiye ko ufise umufasha, wagize ubugeni ryari? Ego, hama uwo mwana nawe angana gute? Murakoze. Yego, ndafise umufasha, nagize ubugeni mu mwaka w'2009 i Bujumbura mu Burundi. Yego, twaba dufise umwana w'umukobwa w'imyaka 14 uno musi. Ni vyiza cane. Hanyuma twashaka tubaganirize ku buzima bwo muri yino si. Wewe wavukiye he? Wakuriye hehe? Ukiri muto wari umuntu ameze gute? Wari ukerebutse? Wari timide? Twashaka utuganirize, utubwire ukuntu wakuze, hama nimba ufise nk'intahe wodushingira. Woba ukijijwe? Woba usengera he? Bimeze gute? Utubwire parcours y'ubuzima bwawe. Ego, jewe navukiye mu Burundi. Vy'ukuri navukiye mu ntara ya Ngozi. Ariko haciye imyaka mike abavyeyi barimuka, tuza kuba ku mavuko y'aho papa avuka, muri komine y'Itaba mu ntara ya Gitega. Aho rero niho nakuriye, niho nize amashuri mato mato, kugeza menye ikibazo kinyemerera kuja mu mashuri makuru. Mu mashuri makuru nize mu Ruyigi ahantu bita i Nyankanda. Hanyuma hamaze kuba intambara ya 1993 mu Burundi, byarahindutse nja kwiga i Gitega kuri lycée ya Musinzira. Aho woba warugeze nko mu wa kangahe nimba ukivyibuka? Nari ngeze mu mwaka w'8. Hanyuma umwaka w'8 niho nari ndawutangura, nja kubandaniriza kuri lycée ya Musinzira i Gitega, aho bita kuri ATR. Okay. Niho wabandanije amashuri yawe gushika uhejeje humanite, uraja muri kaminuza, vyabandanije gute? Niho nabandanirije, ngeza amashuri makuru nayahereje aho nyene kuri lycée ya Musinzira. Yego, jewe ndi muri promotion y'abatanguye gukora examen d'etat. Hanyuma mu nyuma naragize ico twita service militaire obligatoire. Hanyuma maze kuyiheza mu mwaka w'2001 niho nagiye kwiga i Bujumbura muri Université y'u Burundi. Ntaguciriyemwo gatoyi, uvuze yuko uri muri promotion ya mbere yakoze examen d'etat, c'est ça? None imbere yaho nta kibazo bakora? Cari citwa gute? Woba ubizi? Imbere yuko ukora iyo examen d'etat, ama promotion y'imbere yanyu bakora ibiki? Urabizi? Sinibuka neza imbere yacu barakora ikibazo
gituma bazoja kuri universite ariko ntibacita examen d'etat. Sinibuka neza bashobora kuba bacita test canke examen, c'était test. Ngira ngo yari test yo kwinjira muri kaminuza. Na jewe ntavyo nzi, nariko ndabibaza uwo babizi nko muri commentaire baraja kubitubarira imbere ya examen d'etat. Abanyeshuri kugira bashobore kuja muri kaminuza ikibazo bakora bacita gute? Muri commentaire turarindiriye inyishu zanyu, umuntu wese aja kubona iki kiganiro aje kutwandikira atubarire ingene kera ikibazo co muri premiere bacita mu Burundi. Hanyuma uhejeje humanite waragiye muri kaminuza, wize kaminuza y'Uburundi, wize muri prive, wagize iki? Jewe mpejeje humanite nabanje kugira ico bita service militaire obligatoire. Hanyuma iheze naragiye muri kaminuza. Hanyuma muri kaminuza nize kuri Institut Technique Supérieur Université du Burundi Ikiriri. Nja niga muri branche ya génie civil. Yego. Okay, muri universite hari ibintu nahora numva bita ngo kurira igiti. Hari ico ubizi ko woba warigeze ucurira, vyari biki abatabizi? Iyo ni terme ikoreshwa n'abanyeshuri universite muri jargon bakoresha. Kurira igiti no kuvuga ngo umuntu yarega hageze ko agasubiramo ivyo yize atabimenye, wasanga asubiyemwo ivyigwa nka vyose. Nico rero bita ngo kurira igiti. Yego. Jewe rero naragize Imana ntaco nuriye ariko hariho benshi vyashika bakacurira kandi bakacururuka amahoro. None tuvuge yuko rero wowe waciye mu murima nk'umurozi, hari iyindi terme bavuga ngo umurima ngo guca mu murima nk'umurozi, iyo terme urayizi? Oya, sinovuga ngo naciye mu murima nk'umurozi, ariko ni chance nagize, ni amahirwe nagize kugira ngo ariko basi urazi ico kivugira ngo guca mu murima nk'umurozi muri kaminuza iyo bakivuze casiguriye? Guca mu murima nk'umurozi ni nko kuvuga ko wagiye bikoroheye, utagize ingorane nyinshi, nico giti utacuriye, canke n'ibidashikirije ico giti bitakubayeko, utasubiyemwo n'ivyigwa bike, ni nkaho utaba wamenye atangorane wagize, ugashika ibibazo ubitora ukagenda utanasubiyemwo, canke wasubiyemwo ntunahitire mu mwaka runaka. Nico bisigura. Yari imvugo rero ngereranyo, mugabo nayo nyene novuga nti sinzi ko ariyo. Ego, urakoze cane. Hama kandi kabazo narifise mu buzima, hari igihe umuntu agenda arahura n'ingorane, hama agahura n'ibimubabaza canke ibimunezera. Wewe ikintu ca mbere wovuga uti jewe iki kintu mu buzima caranezereye sinzigera ndacibagira mu buzima bw'iwanje, coba gihari? Hari ikintu wowe uzi uvuga uti iki kintu vraiment mu buzima carampimbaye? Kirahari. Ikintu canezereye cane nuko ni ukuvuga ngo hamaze kuba intambara mu Burundi, umuryango wacu abatitavye Imana twaratatanye, ntitwaba turi kumwe, aho usanga umuntu wese umenga aba ukwiwe. Amari candyoheye nuko nahavuye nkaronka umufasha, nkagira uwundi muryango, nkamera neza. Nico kintu nuvuga ngo carampimbaye cane mu buzima. Hariho n'ibindi ariko ico novuga ko kiza imbere. Imana ishimwe. Hariho abantu bahora bavuga ngo
ngo kubaka ngo ntibyoroshe ntibihira bose, wewe urumva urashima Imana kuba ubona wubatse wararose umufasha n'umwana mukaba muguwe neza, tubyizere ko ari uko bimeze. Hanyuma ego uratubwiye yuko hariho abantu bitavye Imana mu muryango kubera intambara, nivyo abantu benshi barabuze ababo mu ntambara, nkaba numva nobihanganisha babuze abantu nkawe, none kiretse kubura abantu mu muryango ikindi ikintu basi coba carakubabaje gishobora kuba, reka nk'ivyo vyo kubura abantu tuvyihoze kuko hariho abantu benshi bababaye kubera bahuye n'ingorane bene izo. Hari akandi kantu koba karakubayeko kakavuga kakubabaje naho koba ari akantu k'akainsolite mugabo ukavuga uti je kariya kantu kabaye sindigera ndakibagira? Hari ako wowe ufise? Utagafise tubandanye ibiganiro nta kibazo. Umuntu ntabura ikintu kimubabaza mu buzima. Tugira ibitunezera, tugira ibitubabaza, ariko hari igihe hagira utuntu tumwe tumwe tugusigara mu mutwe, cyane cyane umwana. Iyo ukiri umwana urazi ko abana baba bafise ukuntu bibuka cyane. Iyo ndibuka niga mu mashuri mato mato, ngira ntarashika niga nko mu mwaka wa kabiri cyane wa mbere gutyo, hariho umuntu yantegereye nk'iminsi 3 nja ku ishuri ashaka nkubita. No kuvuga ngo kandi rero sinabivuze muhira, nanagira nkahindura n'inzira yaho nibaza ko ari nkasanga n'ubundi yantegereye. Yari umubanye canke yari umwana nkawe? Yari umwana akuze cyane, ati no kwiga atiga, naca hafi y'iwabo, ariko ivyo bintu vyarangumye mu mutwe gutyo, urumva kubera nari umwana nyene vyangumye mu mutwe. Ariko nivyo nyene navuga ko no nibuka cyane. Wibuka? Ariko ivyambabaje vyo si bikeyi. Awi bibaho. Hanyuma mu buzima ikintu ukunda nka activite wowe ukunda mu buzima uvuga uti jewe iki kintu kirampimbara ni giki? Ico nkora? Ico ukunda nimba ari activite gukora canke nimba ari ugutembera ni akarorero, nimba ari siporo, nimba ari donc ikintu uvuga uti jewe ntari ku kazi ndi muri iki kintu kirandyohera, ni giki? Ivyo bigenda bihinduka uko ibihe bihinduka, kuko ivyo nakunda kera sivyo nkunda ubu, sivyo nkunda no munsi. Okay, kera wakunda iki ubu naho ukunda iki? Canke duha ibintu bitatu basi nk'ico wakunda ukiri muto hama ukuze hama ubu naho, woduha ibintu bitatu canke bibiri? Kera reka dufate maze gushika muri segonderi, kuko imbere cyane nkiri nko mu mashuri mato mato, bitewe nyine n'ibihe twaba turimwo n'ahantu twaba, nakunda kuja kurondera ivyamwa vyo mw'ishamba, gusenya, kurira ibiti. Sinari umwana w'inkende mugabo ivyo narabikoze cane. No kuja kwidumbaguza mu mazi vyarandyohera, ariko cane cane kuja kukurira ibiti turondera ivyamwa biri hejuru, ivyamwa vyo mw'ishamba nyene birya bitari biterano. Urumva rero wewe ibiti uturiye muri donc
waruriye ibiti ukiri mutoya hama ucoreka kurira ibyo muri kaminuza. ibiti by'ukuri naravyuriye, ibiti nyene nyabiti naravyuriye ndi mutoyi. Okay. Nari nzi kuvyurira, ariko ubu sinibaza ko nobishobora. Hama umaze gukura waciye wumva ukunda iki? Ko wavuze ko nakunda kuja muri siporo, niga muri segondere, nkakunda kuraba na televiziyo. Kwari kuja kwiga siporo, televiziyo, ivyo nabikunze cane. Yego. Hama unaho n'ubu uracakunda siporo, kurira ibiti vyo uvuze yuko utakibishobora. Ubu rero kubera ahantu mba niba ari n'akabeho, siporo sinyikunde cane. Ibiti nta bihari nuri, birahari ariko kubera ahantu uko hameze nyene niyo mbeho, ngira sinoja kuvyurira, n'imyaka urabona ko ntafise mikeyi. Hanyuma ubundi umuntu aba yibereye kuri ordinatere canke kuri televiziyo YouTube nyene, niyo usanga nitayeho cane. Kuri YouTube ukunda kuraba iki? Canke iyo uri kuri ordinatere uba uriko usamazwa n'utuki? Uriko urasamara, uri ku kazi, uba uriko ukora iki? Kuri YouTube nkunda kwirabira utuntu dutwenza, amakomedi, udufilime nyene two muri Afrika, cane cane filime zo mu Rwanda ndazikunda. Filime yo mu Rwanda wowe ukunda kuraba niyihe? Ko tubwiye ko ukunda kuraba udufilime two mu Rwanda. Naguhishije jewe nkunda kuraba Papa Sava. Papa Sava nkunda kumuraba cane. Hanyuma nkaba nkunda kuraba Bamenya. Hariho n'abandi ariko abo nibo novuga ko nkunze kuraba. Umukinyi ukunda wo muri Papa Sava yoba ari inde ukunda gusumba abandi? Novuga ko nkunda nka bose kuko bose barantwenza, ariko uwuguma agaruka mu mutwe ni Mama Sava. Mama Sava niwe yamaza mu mutwe wawe. Ariko mu ntuze nyeruka hariho agaseri nabonye Mama Sava yari bariko bagira defile do mode ari mu bamisi. Umva wewe nabonye bamugize uwa nyuma, iyo uba wewe wari kumugira ngira ngo nk'uwa mbere vyari wari kumugira uwa kangahe? Mama Sava rero kubera tutazinanye reka ndabivuge, mubo bari kumwe ntiyari kuba uwa mbere bitewe n'uburyo yari kuba nk'uwa kangahe? Ikibazo bamuhaye cari kimukwiriye? Jana kubitondeka kurya nyene kweri. Urakoze cane kutuganiriza Pascal Mabuye. Imana iguhezagire, nibaze yuko no hanyuma nitwagutumira ku Muhora TV uzokwitaba. Urakoze cane, ugire akajambo utekereye abakunzi ba Umuhora TV. Wumva hari akajambo ufise wobashikiriza kuri uno munsi? Akajambo nobashikiriza nuko nshimye kino kiganiro, kikaba ari ikiganiro ca mbere ngize mu buzima. Nico kiganiro ca mbere ngize mu buzima, kandi nkaba ndakigiriye no kuri Umuhora ukoze ikiganiro ubwa mbere. Mbaye uwa mbere. Nuko nuja kutugirira like ubwa mbere tuzomuha agashimwe. Hama bakunzi b'ikiganiro cacu, bakunzi b'ibiganiro vyacu, turabashimiye cane. Twizeye yuko tugiye kuronka amakomantere yanyu aduha inguvu zo kubandanya dukora. Imana ibahezagire, mugubwe neza, tuzosubira.